uyu munsi itariki 12 z'ukwezi kwa Nyakanga 2020 tugomba tugira ikiganiro kidasanzwe kuri Bene Burundi TV, aho umurongo ugomba kwerekana ivyiza vyabaye Burundi, kwerekana iciza mu miryango, kugira ngo abarundi ntibame bumviriza ya maradiyo yo hanze abesha avuga gusa iby'intambara. Natwe ntitube nkabo, twijukire gusa ibigirira akamaro abarundi, ibigirira akamaro igihugu, ibigirira akamaro imiryango yose ku mitumba yose y'u Burundi, kugira ngo abantu bamenye yuko ari bamwe, abarundi bose bamenye yuko ingorane ataramuko, kubera bose basangiye imiryango, basangiye ibyiza biba mu gihugu, basangiye amarira aba mu gihugu iyo haje ugwimo, haje intambara, haje amasanganya yose. Rero uyu munsi rero twirigwane tuyaga ivyerekeye imiryango. Mu kurindira ico kiganiro turirimba akaririmbo kerekana ingene iyo abashitsi bagendeye urugo, abashitsi bagendeye imiryango mu gihe cy'iminsi mikuru, ari iminsi mikuru y'ukubaka, abantu bose bahwanira, ari iminsi mikuru yibatisimu, ari iminsi mikuru y'ubukwe, abantu bose bahahurira bakamererwa neza bataravye amoko niyo baturuka. Mwumvize akaririmbo gasanganira abashitsi babaje mu rugo rwose. Abashitsi batubereye irembo, abashitsi mutamalate, abashitsi iteka bashitse, abashitsi batumbereye irembo, mutama twakira abashitsi, n'abashitsi iwawe baje, n'ababanyi iwawe baje, twese umuhanga twese taje, amakaranga k'iwacu taje, twaje kugutera iteka, tugufashe kwakira abashitsi, abashitsi mutama baje, ngo mutama twakira abashitsi, n'ababanyi biwawe baje, baje kugutera iteka, umuhanga twese taje, amakaranga k'iwacu taje, twaje kugutera iteka, tugufashe kwakira abashitsi, abashitsi mutama baje, abashitsi iteka bashitse, ugira urugo rukunda abashitsi, ugira irembo ritaha abashitsi, Rero barundi kazi, iki kiganiro igituma ndagishizeho no kubera yuko mu myaka iheze nyakwigendera umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Petero Nkurunziza
yari yagombye yuko mu Burundi bagarukana ryateka ryo gushigikira imiryango kugira ngo bamenye yuko imiryango y'abahutu y'abatutsi n'abatwa yerekana yuko bose bavukana bigafasha muri kino gihe dukeneye amahoro dukeneye umwumvikano dukeneye gusangira akabisi n'agahiye yuko imiryango yodufasha kwibuka ibyiza byabaye i Burundi dusubiremo twibuke iyo miryango ingene yari yimeze biduhe n'icigwa muri bino bihe bamwe bakekeza batagomba yuko Abarundi basubirane ka gateka k'amahoro batagomba yuko Abarundi barima bagatera imbere bakarondera ico batunga bakarondera itunga n'amahera ashobora kuzobungabunga abana babo imyaka izoza twumvirize rero ico kiganiro tugishire ku mutima tumenye yuko imiryango hambere aho yafashije abantu mu bintu bitari bike murakoze yavuze ko ivyo Nkurunziza mukuru w'igihugu c'u Burundi ariko akora yibutsa ivyerekeye imiryango ari gucamwo abahutu imigwi yongera ko ngo we imiryango y'abatutsi arayizi ngo nta ngorane biteye nagiye mvuga iki kuri ivyo vy'imiryango i Burundi mbere imiryango yakuweho ryari ninde yayikuyeho vyagenze gute imiryango y'abarundi baba abahutu abatutsi n'abatwa yari imaze iki aho umwe wese muri ico gihe yihaya umuryango wiwe atavuze ati ndi umuhutu cabure ndi umututsi cabure ndi umutwa jewe rero ico ndabizi ko nuko ukubaho kw'imiryango i Burundi vyakijije benshi bagisigaye batajanywe n'ikiza c'igihumbi kimwe n'amajana 972 ico gihe hari hakaze ukubaho kw'imiryango umuntu agiye mu ntara i Burundi yavuga ngo mva mu muryango kanaka ugasanga agize imana ashitse mu rugo rw'abamuhaye indaro rw'abitwa uko nyene umuryango wiwe witwa bagaca baba nk'inshuti icyo nshaka kuvuga ni uko nabibonye nkiri muto jewe nyene kw'ishure kw'ishure rero twava kure tukagenda ivyo Nkurunziza mukuru w'igihugu c'u Burundi ariko akora yibutsa ivyerekeye imiryango ari gucamwo abahutu imigwi yongera ko ngo we imiryango y'abatutsi arayizi ngo nta ngorane biteye nagiye mvuga iki kuri ivyo vy'imiryango i Burundi mbere imiryango yakuweho ryari ninde yayikuyeho vyagenze gute imiryango y'abarundi baba abahutu abatutsi n'abatwa
yari imaze iki aho umwe wese muri icyo gihe yihaya umuryango wiwe atavuze ati ndi umuhutu cabure ndi umututsi cabure ndi umutwa. jewe rero icyo ndabizi ko ni uko ukubaho kw'imiryango i Burundi byakijije benshi bagisigaye batajanywe n'ikiza c'1972. icyo gihe hari hakaze ukubaho kw'imiryango. umuntu agiye mu ntara i Burundi yavuga ngo mva mu muryango kanaka, ugasanga agize imana ashitse mu rugo rw'abamuhaye indaro rw'abitwa uko nyene umuryango wiwe witwa, bagaca baba nk'inshuti. icyo nshaka kuvuga ni uko nabibonye nkiri muto jewe nyene. ku ishuri twagenda n'amaguru mu 1972 tukava i Buyengero tugenda kwiga i Makamba, tukava Isonga Manyoni tuja kwiga i Gitega n'amaguru, tukarara mu nzira, tukava Isonga Manyoni tugenda Muzanguzi Busiga Ibukeye Muramvya. aho turaye mu nzira, aho abandi baraye mu nzira, bakababaza bati mbe mwabana mwe muva mu muryango uwuhe? umwe wese akidondora ati jewe mva mu muryango kanaka kanaka kanaka. mugabo rero ntibibatangaze, hari n'abari batazi n'imiryango bavamwo, kuko kenshi abavyeyi ntibabivuga cyane, kiretse iyo umwana yumvirije cyane ingene se wiwe arahira ati ndarahiye jewe umwene naka. wumva yari indahiro y'ubuhizi bwo gukora icyiza mu gihugu cy'u Burundi. rero icyo nagomba kuvuga ni uko mu byo nzi, mu byo nabonye aho twasaba indaro, iyo miryango rero yarimwo abahutu n'abatutsi, ugasanga bose hariho abava mu miryango y'abahutu b'ababanda, bagasanga baraye ku muryango w'ababanda b'abatutsi, bakaba babaye inshuti. akandi karorero notanga, hari nk'abanyakarama b'abatutsi bagenda n'amaguru mu ntara batazi, bagasaba indaro, kumbe urwo rugo basabye mw'indaro bakahasanga abanyakarama, kumbe n'abatwa, bakaharara ntibamenye ko baraye ku batwa. abo bana bagatangara. icyiza rero cy'imiryango i Burundi ni uko hariho intara zimwe, amoko amwe y'abahutu ari amoko y'abatutsi, mu zindi ntara amoko y'abatutsi mu ntara zimwe akaba ari amoko y'abahutu mu zindi ntara. abandi nabo biyita nk'akarorero abacaba, barabahima nko mu miryango ya Micombero na Buyoya. abashingo bari mu bwoko bw'abahima bwa Bagaza budasa n'ubwa Micombero.
haheze kwa gucanishamwo abahutu n'abatutsi mu gukuraho imiryango mu Burundi. Ikibazo rero kiriho umukuru w'igihugu c'u Burundi nyakubahwa Petero Nkurunziza no kutwibutsa icyiza cy'imiryango caburagijwe n'ububisha bwa Micombero amaze kwica abaganwa abatutsi n'abahutu badasangiye imigambwe n'abahima bakomboye intwaro ya cami yubahiriza imiryango. Ahubwo tugira Imana Nkurunziza yereka yibutsa icyiza cy'imiryango kubera abarundi bariko baravyibagira. None reka dusimbira ku isunzu ry'inzu ngo niwe wabaye mubi. Mfatiye ku vyiyumviro vy'uwo mukenyezi yavuze ku munsi wa gatatu avuga yuko ivyo atari ivyo. None ashaka ko abarundi b'abahutu n'abatutsi n'abatwa batamenya ko bose bamuka ku bakurambere usanga ari bamwe basangiye imigenzo, basangiye kubaho, basangiye ingene bakira abantu, basangiye ingene barya, basangiye ingene barima, basangiye n'ingene borora. Ubutunzi bwose bujanye n'iterambere ry'i Burundi ugasanga bose babihurirako. None iyi miryango yabaye mibi gute? Ni kubera iki Micombero yayikuyeho? Nuko ariyo yazanye amacakubiri mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri. Oya vrema aho ibambewe burya mu ijambo rya kabiri ngomba gushikiriza ni nk'uko n'uwoba ndiko ndabahatemwa nyaje kubera burya ivyerekeye ubwicanyi bwabaye mu gihugu. Barundi kazi, ubwicanyi bwabaye mu gihugu n'ubu bukiriko ni kubera ubwo bubegito bw'abantu bacanyamo abandi kugira ngo ntibagire urunani rw'urukundo, ntibagire ugufashanya iyo batewe n'umwansi aturutse hanze, ntibaje hamwe ngo bavuge bati mbe twobigenza gute kugira ngo ntaduce mu ryahumye. Ico kiganiro ndakizanye kubera iki? Ndakizanye kugira ngo nibutse Barundi bose bahurikiye mu ntara zose z'igihugu yuko bogira urunani. Mwese Barundi kazi mugira urunani rw'intamenwa kugira ngo mucungere ayo mahoro yanyu, mucungere ayo mahoro yanyu mu mitumba yose, mucungere ayo mahoro yanyu mu migwa yose igize igihugu, mucungere ayo mahoro yanyu mu byo mukora, ntihagire umubanyi agirira nabi uyundi. Mumenye yuko kera hambere hari imigenzo myiza cyane, umuntu yaragenda iyo atazi agashika kumuhana akadodora, bakamwakira bakamuha mbere n'ikimasa kinuze, bati tugire umunsi mukuru turaronsa umushyitsi, bugaca abandanya yigira mu bikorwa byiwe. Ugasanga mbere n'icyo gihe abo bantu bahakuye inshuti baciye batangura kugenderanira. Muri bino bihe rero bidasanzwe mwama mwumviriza amamediya yo hanze, amamediya azana urwanko, amamediya ubu atakindi ariko ararota avugira mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, avuga iby'intambara gusa, intambara zitariho. Mwebwe gusa mugomba yuko ubu mu bihe bigezwe ko mwakira impunzi zari zaratakaye zikagaruka iwabo, mukazishikana mu mihana, mukazereka yuko urukundo ari rwa rundi nka kera atacahindutse. Bo bagomba kuzana intambara, kuzana ubwicanyi, bakokeza ku munsi w'intambara. Ngaha yabiciye biracika, hariya yabiciye biracika. Mumaze iminsi mbere mwumviriza
n'uwitwa ngo agwanira agateka kazi na muntu Pacifique Ninahazwe ejo yasubiye kuvuga yuko ngo abasirikare ngo baturiye ngo ubwato mu Rumonge bw'abarovyi ariko mwebwe musanzwe muzi imyaka mwamaze kuva mu 1996 gushika mu 2003 na 4 atamato yaroba ku kiyaga ca Tanganyika abantu bose batashobora kuroba nta nduru yavuze kandi yari yibereye Bujumbura abantu bose baca mu kiyaga ca Tanganyika baca bose babarasa bakabatuhombeza ariko we kubera azi neza liste y'abana yarungitse kwiga iby'intambara hanze arafise amazina yose yakoresheje muri ndondeza yarabanditse iyo baturuka arabandika ku rutonde rw'abagwanyi biwe none ubu bariko barazimira ariko aravuga ngo ni mu ndondeze iyo bagiye kavuga n'amazina naho baturuka iryo bara ryo kumutemere uwo muntu mumushengeze barundi kazi abantu bose barondera intambara batagomba kuvugisha ukuri bati nyabuna abo bazimira kubera izo ntambara nizihagarare ntiduswe kumva umuntu yazimiye ngo hatewe ibitero abarundi bo bakora akazi kumenya abinjiye bidaciye mu mategeko abagiye muri iyo migwi y'abagwanyi bariko baratembagaza igihugu nibo bategerezwa gufatwa abarundi mbere mu mihana barabadoma ku rutoki bati ujya ntitwahora tumubona sina ya mpunzi iheruka gutahuka ivyo niko bikogwa mu mitekano w'ibihugu byose si bishasha mu ntara baragenda babaze mu bindi bihugu ntibabona umuntu mushasha ngo ntibamwaka ikaranga muntu ngo mubaze bati wewe washitse ngaha gute nuko bikogwa nareke kubazimagiza namwe mwibere ku mirimo mukore mufashe indongozi mwitoreye mu bikorwa by'iterambere maze Burundi bugire umwimbu mwinshi musangira kugira ngo n'ubukene bugabanuke murakoze cyane ikiganiro kindi kizoba gishigikiye nyine ayo mahoro munyotewe i Burundi murakoze ikiganiro rero mugishikirijwe n'umushinga ntahe yitwa Niyongabo Philippe akorera kuri uwo murongo mushasha bene Burundi TV murakoze cyane